ushobora kuba usanga rero nawe wahora wishima ukishimiriza ubonye umuntu agushize kuri stati ukibaza ko agukoreye umuti kandi akwemera cyane. Ndavuga nko kubakundana ugasanga wowe wavyishimiye cyane ukavuga ati ko yanshize kuri stati ngo arankunda, kumba atarukundo rurimo ari we wenyene iyo stati uza kuyibona abandi badashobora kuyibona. Ibyo bintu babikora gute kandi nawe ugasanga nawe uravyifuza kubikora canke kugira bamwe uhisha ibyo ushobora gushira kuri stati yawe. Ukimara kwinjira muri WhatsApp yawe urafyona nga mu turungu dutatu hamugakandamo ugashyira hanze parametre hama ugacushagura hanze confidentiality hama ukaraba hanze stati. Are kuri stati bana nga hari me contact ubushatse kuvuga ati abantu dufitanye nimero bose barashobora kubona stati yanje shirako canke ngaha kuri me contact sauf tufyonze ngaha tuba tuvuze ati ni abantu dufitanye ubugenzi kiretse nkaha rero ushobora ngaha kuri exclude ugakuramo umuntu ndashaka ko abona stati yawe. Abantu uzosanga rero we wavyimbye ngo bagushize kuri stati ugasanga wavyishimiyemo cyane ngo bagushize kuri stati ngo urarenze ngo umuntu arakwemera, kumbe yashafye nakura aka kantu abantu bose afise ko ku manimero nta numwe yemerewe kubona stati agaca yugurura dufatewe ko witwa nka Diedone agaca akaba ariko ko nyene yugurura abe ari wowe wenyene ubona stati wenyene abandi bose ntibazibona. Ukagira rero yagushize ku karubanda ngo bose ariko arakubona kumbe ni wowe wenyene uriko urayibona. Ivyo rero no kubabikora bacha bemeza nkuko hayemeje nkuko agacashira ko stati. Urabona ko abantu 1930 bose nta numwe aza kubona stati kiretse wowe wenyene nageneye kuza kuyibona abandi bose ntababona. Urabizi ko stati ata muntu nimero yawe itari register nawe itari register ntashobora kubona stati yawe. Ngaha rero ndabigize nkuko ujya umwe nasigaje nta selection ni wowe wenyene ashobora kubona stati zanje. Muvanere nubwo buyobe ntibasubire kuza barabesha canke nk'ubu mu gihe utifuza ko stati yawe bayipartage naho nyine urashona ngaha ne partage canke ugacushiramo abantu betemere gupartage iyo stati yawe ngo bayiha abandi bantu. Akananize karakubwenge ukaba uri mushaje katugusabe tonde suivre canke follow hama tonde j'aime na partage kugira bisabwa inshuti zawe. Support yanyu turayikeneye ni muri bwa bumwe nzokoma ndabagezaho byinshi by'ubwenge bigiye bitandukanye muri telefone. Ciao ciao. Kwibutsa rero ukaba utarugurura konti ya 1xbet, ugurura konti ya 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho mu ndome nkuru guys. Iyi niyo code promo iri professionnel iri kiratanga ubufu muri iyi minsi. Rero nawe ukaba utarugurura konti ya 1xbet ukoresheje iyi code promo ibigezweho, code promo iri professional, ni wo mwanya wawe nawe guys kugira mubandanye mujya akanoti ka 1xbet. Okay guys, ugize ikibazo urashobora guca twandikira tukagufasha ngaha ona inimero guys. Ngaha code promo ni ibigezweho, niyo code promo iri kirakora umuti muri iyi minsi guys. So ciao ciao.